Ishirahamwe Parseme ryasohoye umwihwezo aho ritera akamo leta ko yofata ingingo zose zishoboka kugira igarukire amashirahamwe ariko aratembagara asaza agenda akagirire harimo n'ishirahamwe Brarudi. Ntawuzi ishirahamwe Brarudi akamaro rifitiye igihugu cacu. Nitwobiga turabigaruka ko muga turashaka gusura mu bimwe bimwe. Uravye nko mu makori atangwa. Ishirahamwe Brarudi nk'uravye mu kigega ca leta hariho ico bita impôt sur les sociétés, impôt zitangwa nayo masosiyete, amakuru atangwa nayo masosiyete ni miliyaridi amajana 240 zirenga. Mugabo Brarudi usanga hafi 50% ariyo. Ugiye ukaramura y'amatax atozwa ku bidandazwa aramaxize atanga imiliyaridi amajana 440. Brarudi usangamwo 33% usanga ari nka yayo. Namahera menshi cyane rero ishiramwe Brarudi ritangira ku gihugu. Brarudi yonyene yoshobora gukubesha hama ministeri 2 canke 3 mu Burundi. Ikindi Brarudi ni ishiramwe riha ico twokwita iteka mu Burundi, fierté yerekana ingene mu Burundi ishiramwe ishobora gukomera ligakora ibintu bikora inka bigatera imbere. Fierté yerekana ingene abagwiza tunga bo hanze bashobora kuzana imitahe mu Burundi, iyo mitahe igashingwa ikongera ikazana inyungu igateza imbere igihugu, igateza imbere n'abazanye iyo mitahe. Nugenda kuvuga ati yarate ico bita investment direct transfer abagwiza tunga bazana imitahe mu Burundi, yoshobora kuvuga tuti ni murabe Brarudi. Brarudi yariyo nk'iciyore citegerezo shingene amashirahamwe ashobora gukomera yaba arimwo n'abanyamahanga. Kandi uravye n'imbono y'umira 40 iguma ivugwa ntiyoza gutera imbere nivyo twahora nabiriko biranyagurika. Amashirahamwe yarasigikiye igihugu asubira inyuma hama cyo tuvuga ngo tugiye ngo mu mbono kazoza nibaza yuko ari ikintu cyo kwitonda. Uravye abantu bahabwa akazi na Brarudi ro personnel ingene bangana, uravye byo bita transaction, ibintu Brarudi ishobora kugura ngaho igurira abantu cyo bita les transactions mu gihugu ni byinshi cyane. Ni uravye chiffre d'affaires donc urudandaza Brarudi ishobora gukora mu gihugu ingene rungana. Brarudi yoshe no gutera imbere abwikinza n'amadovize mu gihugu. Brarudi uravye mu bijanye n'imibano ibidandazwa byayo ico ifasha mu mibano migenderane y'abarundi hagati yabo ni ntangere. Brarudi kandi ratuma ikingira abarundi kuvya amagara kumbure ntibaje gunywa ibinyobwa bidakwije amategeko bica bigwira, ugasanga abantu bariko baranywa ibinyobwa bishobora no kubagira nabi mu ngaruka mbi. Nico gituma rero tuvuga tuti Brarudi ni ishirahamwe ridasanzwe ataboreka kurigende akagirire uravye ukamaro. Brarudi irashobora no kugurana amahera leta iriko irakoresha amahera ukuna kurika kuri akonti yayo y'amakori. Brarudi rero twoba yuko ufise akamaro ntangere. Hanyuma ikibazo tuti none ibiko birabuza Brarudi gukora ivy'amadovize n'ibiki kazo c'amadovize kumbure tuzura hano umwanya w'isubira mu mugabo. Ikintu kigoranye ngaha mu Burundi nuko usanga ayo madovize ashaka gukoreshwa nk'amahera yo munsi, ugasanga hari umugwi w'abantu ushaka kwihariza mu kuyatunganya hadakurikijwe amategeko y'igihugu, hadakurikijwe amategeko ashigwaho ni banki nkuru y'igihugu. Unaravye no muri kahise harigeze kuba igihe mu Burundi bwigeze kuba bwarafatiwe ibihano, amayira yose yugaye, Burundi buri mu ngwano, Burundi vyifashanyo byarahagaze. Mugabo ne cyabujije ko ibintu bibandanya biboneka. Ishiramwe Brarudi ryamye rikora ukuri kwami. Ndibuka neza yuko haro n'igihe ama licence d'importation ya Brarudi aje wasanga ariyo usanga jimbere. Ukasanga ama licence d'importation no kuvuga impusha zo kwiniza ibintu importation zizanywe na Brarudi twara tukazishira imbere kugira iryo shiramwe ribandanye rikora ukuri kwami. Ikintu kiricira Burundi rero
ni iki cuko hari abantu ibintu bikora ku nyungu zabo, inyungu z'igihugu ukamengo zarayibagiwe, ukamengo ubutegetsi ni puissance yo gutwara ivy'igihugu bikoresha uko vyumva. Ikibazo kiri ngaha. N'ahandi ho ishiramwe Brarudi ni ishirahamwe ryotegeza gukingirwa uko bishoboye kose, kandi tukadutera akamo leta ifate ingingo zose zishoboka kugira iryo shirahamwe rikingirwe, mu koroswa amadovize, kwinjiza ibintu, mu koroherezwa ibi na biriya, naho ryoba ari korashaka guhingura ibindi bintu bishasha rikoroherezwa. Nibaza rero yuko ako kamo tugateye dushimitse kugira ubutunzi bw'igihugu ntibuze buragirira. Turavye biravuga ngo za Sosumo zo ziriko ziragenda, twumvise ngo na Otewe yo mu Kayanza ngo iriko iragenda, aho yambono tuzotanguye kubomagura na fondation twari dufise kugira igihugu gishobore gutoha.